bakunzi b'urubuga BInfo famille BInfo mu nkunde ndabaramutse ngenda bayikaze kuno musi aho novuga yuko ndabazaniye inkuru y'incamugongo inkuru mbi twarababwiye yuko ino ngwano iriko iraba mu biyaga bigari mu bihugu bigize ibiyaga bigari yuko ari ngwano toroshe aho duhanganye wewe yamaze kwitegura novuga mu mpande zose inkuru ndabazaniye mbi sino ndakubicisha amajambo nuko uru rubuga rwanyu mwari musanzwe mukunda cyane BInfo rwakuwe ku rutonde rw'imbuga zisanzwe zifitaniye partenariat na YouTube. Abenshi muraza kubitahura sinobisigura mu kirundi kuko biba bigoye, niyo mpamvu nawe musanguzi turi kumwe kugira ngo abashe kutubwira idonido y'ingene vyifashe. Ariko rero ku ruhande cyangwa mu muryango BInfo nuvuga ko ari umubabaro udasanzwe yaba ku bakozi ba BInfo mu journaliste ndetse n'umusanguzi n'abakunzi bago muri rusangi. Mugabo kumvure tubanye n'Imana ngira nta kitazoshoka. Rero murabizi musanguzi turi kumwe nawe arafise uko ashobora kubisigura uko byashoboye kugenda muri rusangi. Mugabo nkundire ndamuramutse bwana musanguzi, ndakuramukije cyane. Amahoro cyane bwana journaliste, reka ndamutse n'abadukurikiranye mbere nawundi nabahe nikaze muri kino kiyago. Nibaza ko kiza kumara umwanya muto tugiye gukorana muri kano kanya. Nkuko wakivuze mu ntangamarara nuko runo rubuga BInfo dusanzwe dukorerako urubuga novuga ko rwariko ruraha amakuru abantu benshi ku migwanire ikirabera mu karere k'ibiyaga bigari. Rwariko ruranabashikiriza amateka atandukanye ya kano karere nyene k'ibiyaga bigari. Rwagize ikibazo uyu munsi nyene kuva isaha 5 z'umurango niho twabonye ubutumwa butwereka yuko dukuye ku rutonde rw'imbuga zisanzwe zifatanya na YouTube ibice 100%. Abantu bashobora kutabitahura kuko nabone ubutumwa tubucishijeko, ariko ndazi ko benshi baza kubitahura. Hariho ama etape umuntu akorera ku rubuga rwa YouTube akagenda araduga novuga ingazi ashikako. Twebwe rero twari turi ku ngazi yo hejuru cyane ku buryo ubutumwa tubutanze bwashobora gushika henshi hatandukanye atari uko twarinze gukoresha ingufu nyinshi mu kubusanzaza. Rero reka ndemeshe abadukurikirana ndanabihanganishe nibyo yashika mukabona ntidusubiye cyangwa se ntimusiyo kuronka amakuru nkuko byahora. Ntimuze mwibaze ko ari ubugaba, ahubwo n'umwami w'umwansi wadufashe cyane gose. Iki ntawo kida kukivuga twama twanabisiguye yuko turi ku rugamba novuga rukomeye cyane gose, aho twariko turaharanira cyane ko abantu bamenye ukuri ntibagume bakira ya makuru y'ibinyoma abonona mu mutwe. Bimwe bituma abantu benshi bahunga ubusa kubera ko amajambo bahora baronka ku mbuga zitandukanye yaraye ibinyoma. Twebwe nibwo rugamba twariko turagwana. Aha rero nukibutsa abadukurikiranye yuko ikiganiro twabashikirije ku munsi w'ejo aho twababwira yuko igisagara ca Uvira coba kiri mu minwe ya M23. Catwungira kandi kajambo ko ari indoto aba M23 bafise. Kuvuga indoto y'aba M23 nuko igisagara ca Uvira bagifata mu ntoki. Ico kiganiro ngira ngo abantu basho kugikurikirana muca mwibuka amajambo twavuzemwo aho twerekanye ingene aba FRDC benshi cyane mbere ibice bishika kuri 95% boba baramaze kwakira amafaranga ya M23 kandi biteguye gutanga igisagara. Ijya message twatanze cyangwa se bujya butumwa twashikirije nibwo bafatiye ko mu kugira ngo runo rubuga rwa BInfo bashobore kuruhanisha. Aha rero nashaka menyeshe kandi n'abadukurikiranye yuko sigo rubuga rwa mbere rwacu bahagarikije, n'urubuga rugize gatatu
kuko baraduhagarikira urubuga rwitwa Akamo TV, baraduhagarikira urubuga rwitwa Burundi Star, urabona ko n'uru rubuga Binfo baruhagaritse. Kandi izi mbuga zose twari zitatu bazugaye mu kiringo c'amezi 2. Ibi rero ntabwo biduca intege kuko twebwe uwo duhangana turazi uburyo agwanamwo, turazi imyampi agwanamwo akoresha mu kurasa. Niyo mpamvu iyo atugemye ntabwo tugenda kagirire, turivuza hama tukagaruka ku rugamba. Abadukurikirana rero ntimuzotangare tubabwiye ko twahinduye urundi rubuga, ntibizeye batanga cyangwa batitaze, ntabwo ari kubera ko nako tuzatubyishimiye, kandi si nuko ari imvo zituvuye ko, ni imvo z'uko twaguye mu iryo sanganya ry'uko bashoboye kudukorera, reka mvuge ayo mahano. Ariko hamwe n'ivyo nomenyesha abadukurikiranye yuko mu gihugu ca Kongo, haba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, hose imigwano irarimba, ni kuvuga irakomeye cyane. Hari imigwano kabisa ikomeye, mbere ndafise amakuru novuga ko yaranatiye n'ubwoba cyane, yabereye ejo muri Nyangezi. Tarabwiye uko Nyangezi hari imigwano, ariko kandi naronse resultat y'ivyabaye ku migwano yabereye Nyangezi. Reka rero tubandanye twihangana, turindire turabe yuko biza gukunda ibyo twasabye. Bidakunze ari ejo canke hirya y'ejo tuzabashikiriza urundi rubuga rushasha tugiye gukorerako. Reka ndabipfurize kuguma muroranirwa mu banyu no mu vyanyu, ndetse mugire n'ibihe vyiza. Kabisa nkuko muvyumvise umusanguzi, numva atakindi norenza kariko ntitugiye akagirire nkuko yabivuze. Tuzokomeza kugwana n'uwo mwasi n'ubwo bishika katugema, ntitugwa ngo tugumeyo, tuguma ku mirongo y'urugamba kugira ngo tubashe guhangana nawe dushikamye. Rero reka nanjye ndabasezere ndanabifuriza ibihe vyiza cyane kabisa, tunabana neza, murabizi. Nizere yuko aho tuzoja hose tuzoguma turi kumwe namwe. Bye bye.